tuha kandi agashimwe uwitwa Valeri Manirakiza n'umukuru w'ishyirahamwe ry'urukino rwo guterana gukunagana witwa Judo. Bamaze iminsi baba mbere ku rwego rwa Afurika no mu karere. Yatumye ntabwo yize mugabo yatumye uru rukino rwarateye imbere cyane ku buryo iri shyirahamwe ryarabaye kuko barabaye abahizi kuko ari benshi bashatse kurwanya ngo amahiganwa ku rwego rwa Afurika ntabere mu Burundi, ariko barakoze bivuye inyuma ku buryo bamaze gutunganywa inkino zibiri kandi kino kibanza cyo mu Burundi bavuze ko Burundi cyo kibanza cyiza cyo kuza baraziganwamo izi nkino zo kunagana Judo, kandi twashima cyane yuko n'urwanda rwacu baba ba mbere ku rwego rwa Afurika. Icyo tuma rero tubaha urupapuro rw'iteka kwerekana ko bakorerwa byiza mu guteza imbere ingabire ziri mu Rwanda rw'Abarundi no gutera iteka cyacu Burundi, tubahe kandi n'akabasha ku miliyoni ko kubashigikira muri uwo mugambi mwiza wo guteza imbere inkino n'izina ryiza ry'Uburundi mu makungu. Imana ibazigire cyane. Hari kandi rero uwo dushimire n'umunonotsi w'imyaka 17 yitwa Jean Dodier Butoyi. Uyu rero amaze kubica bigacika, amaze gukora umudari w'izahabu mu majeux olympique yabereye muri Espagne muri Argentine. Amashimeje afite imyaka 17 amaze gukora imidari y'inshuro gatatu. Ubwa mbere rose umudari w'izahabu muri Argentine, hama rero aronka umudari wa bronze wa gatatu ku 1500 muri cross country. Numva rero ko umuntu adasanzwe afite ingabire zidasanzwe, afite imyaka mike ya 17. Nawe nyene tumuha urupapuro rw'iteka rwo kumushyigikira. Leta y'u Burundi kwerekana yuko tumuteye intege, tushimiye ko ikora guteza imbere inkino no kwerekana izina ryiza ry'u Burundi mu makungu. Hama kandi ifata neza mugabo ni wawe. Hama kandi tumuha n'akabasha kumushyigikira ku miliyoni y'amafaranga y'Amarundi.